inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba TV Duniani Kote reka nongeye mbifurize igitondo cyiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 20 z'ukwa 9 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ni mu gihugu cy'u Burundi, tuba tugarutse kugira ngo tugere tubapedetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko kugezera n'ubu rwose icyitwa urugamba rwose rwamaze kuba ruba imberenge. Abasirikare benshi bari kohereza ku butaka bwa Afrika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeye sinakubwira, situation ni hatari. Rero kuri wowe dukurikira uri hano mu gihugu cy'u Rwanda tubaye ikaze, ariko kandi Kenya, Tanzania ndetse na Mali na South Africa tubaye ikaze tubikuye ku mutima. By'umwihariko rero hari benshi badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi, mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye, tubaye ikaze tubikuye ku mutima, tunabifuriza weekend nziza. Turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwira yuko rwose irugo ko rwo kwa General Neva muri iri joro ryakeye rwose ibintu bitari byoroshye, nyuma yuko ku munsi w'ejo witwa General Prime Niyongabo yamutungishaga ijisho. Benshi batangiye kuvuga ko igihugu cy'u Burundi kirimo kiranogwanugamo kudeta, ndetse isaha ku isaha ishobora kuza kuba, ngira ngo byose turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, tubabwire uko situation ihagaze muri ano masaha ya mu gitondo. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, mbabwire ko rwose ubu tuvugana nyamuneka icyitwa imyiteguro idasanzwe yamaze kuba ifata indi ntera, ndetse ishobora no kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko kuri iki kibuga cy'indege, kuko FARDC yamaze kwikanga mu buryo bufatika, ko mu Burundi bwamaze kwikanga mu buryo bufatika ko isaha ku isaha iki kibuga cy'indege gishobora kuza kuba kiri gukontororwa n'igisirikare n'ubundi cya FARDC nako cya Red Tabara. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Ndaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe, kuko nko muraza kunyemera tugaruka gato muri CNDD FDD irimo irarangwamo umwiryane, kugezaho mu nama yabaye ku munsi w'ejo hari nabo bongeye gufatana amarozi. Ubwo abo n'ubundi nabangaba baje Vasi Ndakobuca bakunze gutazana kugarika uyu wari wavuye muri guverinoma ejo bundi akongera kuyigarukamo. Hari amakuru yaro yamaze kujya hanze wo yashaka kwivugana n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka ku witwa General Guillaume Bunyoni wamaze gutangaza amagambo akomeye cyane, nubwo uyu mugabo ari muri gereza, akaba arimo avuga yuko rwose witwa General Neva bitagomba kumworohera, ndetse atagomba kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi habe na mba. Turaza kwikomoza, ariko ndabona umutaramu rwose arimo agenda ambwira ati reka nanjye nze mbabwire gato, ndaje mwatire gusa muze kunyemera tunagaruke gato rwose ku kijyanye n'amakuru arimo agenda aturuka mu kibira cy'ibitoki ndetse n'andi yagiye atandukanye Gitega mu gihugu cy'u Burundi. Tugende tubapuditinga tubabwira uko situation ihagaze. Kamazi nakira umuvandi ubwoko bw'abahutu, ukavuga ko mu Rwanda abahutu batayoboye batari mu nzego. Ivyo byose munyamakuru urabona ko ari ibinyoma, ari manipulation, ari bya bindi bavuga ngo politique muri Afrika ngo c'est l'art de mentir. Rero by'ukuri burya urwego rw'imbonerakure kubera rukoreshwa n'abategetsi bafite ingengabitekerezo ya genocide, ingengabitekerezo yo gufatanya na FDLR, bari abantu bazonzwe. Erega n'abo bantu usanga bazonzwe n'ibintu by'amoko mu bihugu, ntugire ngo baba ari benshi, baba ari bakeya, mugabo kubera baba ari influwa, baba ari mu butegetsi, canke baba bivugira bishikira mu butegetsi, canke usanga bakoresha imbaraga za media, ugasanga rero ibyabo biramamazwa biravuga ukamenga nibyo bihari. Ariko by'ukuri burya nimba abapfungwa mu Burundi ntabwo ari abatutsi. Abapfungwa mu Burundi ntitwovuga ngo abantu buzuye muri prison mu Burundi n'abatutsi, cyane ushobora kuza kuvuga ngo abantu buzuye ngo amaprison ngo muri mu Rwanda ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bariyo. Niyumvira ko ibyo byose ari ibintu by'ibinyoma abanyapolitike bakwiye bakoresha mu kumanipira la population.
rero ibijyanye n'amoko ni uti ya mbere abanyapolitike bakoresha cyane mu kubesha abanyagihugu, kuko urebye puratike izo politike mu Burundi no mu Rwanda ntabwo zishyirwa mu bikorwa, zivugirwa mu binyamakuru, zivugwa n'abanyapolitike, ariko ugaca usanga burgeregaye ibijyanye na politike. Mbega ibijyanye na politike nziza n'ibihe? Ijyanye na politike nziza ni ukwishura ku bibazo bihanze abaturage, kwishura ku bibazo bihanze abaturage. Ibibazo bihanze abaturage ni samo, ntabwo amoko ari hanze abaturage. Ntawe urwara ngo nuko ari ubwoko runaka, nta ndwara yitwa ubwoko runaka, nta ndwara, nta nzara ifata ubwoko runaka gusa. Usanga rero ibihanze abaturage ni kiriya nzara, bwa bukene n'inzara, kwa kuburaho umuntu aba, kwa kubura ibyankenerwa byo kwiga, byo kuvurwa, byo gukora ibikorwa by'iterambere, sisiteme ekonomike. Ugaca usanga rero ibyo bintu ntibicagura ubwoko. Nicyo gituma nkunda kuvuga mu bitekerezo ntanga yuko abantu muri Afurika dukwiye kudashyira imbere bidutandukanya, ahubwo dushyira imbere gukemura ibibazo biduhanze. Rero nk'uko ariko uravuga imbonerakure, jesi mbona iribi ryabo, ahubwo iribi riri ku banyapolitiki, kuko imbonerakure ni igisata cy'umugambwe CNDD-FDD kiraba iby'ugwaruka na bya bindi bita ngo ni ibiswi by'inkona, abana batoye. Ibyo byose n'ibisata, hariho n'ibisata by'abakenyezi. Ibyo bisata rero bidahawe ubugorozi bw'iby'amoko, bagahabwa inyigisho z'iby'iterambere, z'ibyo gukemura bya bibazo mpejeje kukubwira biba bihanze buri muntu, siniyumvira yuko iyo diabolisation ya groupe deja yashobora kubona umwanya. Ahubwo ugaca usanga rero abantu bakeya, kakagwe gatoya, abantu 10, abantu 100 bo mu mbonerakure biyivye bishe. None babaza ko kenshi izo mbonerakure zica canke ziba zitumwe na leta. Oya, kuko haba hari abantu b'abanywara umugi, babaki, b'ingeso mbi ziri mu gwaruka rwose, mu bantu bose, abakuru n'abato. Nicyo gituma rero umuntu atoza ngaha avuge ngo ivy'imbonerakure zakoze muri iyi myaka 20 byabaye bibi gusa. Ibyabaye bibi naho zakoreshejwe amabi y'iki, amabi y'ukwamamaza no gukwiragiza izo ngengabitekerezo z'amoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka ubundi bwoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka umubanyi, izo ngengabitekerezo zikigishwa n'abana bari muri primaire, abana batoye bari munsi y'imyaka 18. Ibyo rero nivyo bibi byabaye. Rero ayo makosa ntitwayashira ku mbonerakure, twoyashira ku ndongozi z'umugambwe CNDD, ibigisha iba foruma, ibigisha akarangamutima k'umugambwe. Ayo makosa nibo twayashirako, niyo twashira zya ndongozi z'umugambwe, bajya ba secrétaire w'umugambwe, bariya perezida w'igihugu ari muri uyo mugambwe, iriya komite y'inararibonye y'umugambwe. Ni ukuvuga ngo ibyo bama, ibyamwa bama n'ibyo baba banyweshejwe, baba bigishijwe na ziriya ndongozi z'umugambwe. Ni ukuvuga afite ibikorwa bakora serofui des enseignements bahabwa na ba bandi b'indongozi z'umugambwe. Rero nitwumva ko amakosa akorwa n'imbonerakure twoyashira ku mbonerakure, ahubwo twoyashira ku ndongozi zabo, ku rwego barya bayoboye igihugu, barya bayoboye komite y'umugambwe, babigisha akarangamutima k'umugambwe ko ibyo bakwiye gukora. Rero ugaca usanga ahubwo imbonerakure zarakoreshejwe. Mbega nimba zarakoreshejwe, zarahembwe, hari inyungu zabonye,
mu bijyanye no kurwanya ubushomeri, mu bijyanye no kurwanya kunguka ubumenyi, ahubwo ugaca usanga rero zarakoreshejwe muri izo ntambara zo kuza gupfira muri Kongo, ako gashahara ntibanakabone. Ndibuka ko bigitangura babaha 50 by'amarundi, ubu sinzi ayo boba babaha, ariko ugaca usanga niyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntirabwa, nta indemnisation, kuko ibyo byo kuja ku rugamba, byo kuja kurwana, nta mategeko aba bigenga, babagenga uko imiryango yabo izorabwa, uko bashobora guhambwa, uko bashobora kuba indemnize. Ibyo byose urumva nta bihari, nta inama nshingamateka nabyo yemeje. Ugaca usanga rero ahubwo n'urwaruka rukoreshwa, ruri exploited, rukoreshwa mabi, hanyuma ariko amaherezo ugaca usanga ntacyo bibamariye, ntacyo bibafashije. Rero nico nagomba kuvuga, si rwaruka gusa go muri CNDD-FDD, mbega dutereze amaso kuri bariya baja muri za Red Tabara n'iyindi mihari yenda itaramenyekana ikunda abanyapolitike bajya bibereye i Burayi, bibereye za Bubiligi, za Canada, za Amerika, taco bafashije mu gihe ubwo rubyiruko rwari mu makambi, ntaco bafashije. Ariko ugaca usanga bariko barababesha, babatwara kuri songoye, hanyuma ngo bazoze muri negociation, ngo bibonere imyanya muri leta gusa. Ariko rerema niyo urebye politike badefanda, ugaca usanga bijya politike wabango politike ngo yarusha, ngo duharanira, ngo turwanira amategeko yarusha. Aya mategeko yarusha niyo azanye ibintu by'amoko, niyo ashishikara yuhira izo ngengabitekerezo z'amoko. Namye numva n'umunyapolitike yitwa Leonce ariko aravuga ngo Arusha, ngo abatemera Arusha, ngo ariko Arusha ngo n'umusingi. Nta Arusha ari umusingi, ahubwo Arusha n'akagwi k'abanyapolitike ba kera baba bagomba kumanipira, babesha urwaruka, barubesha baruta kuri songoye ngo gwinjire mu makonfli y'iby'amoko. Bijya bintu bya Arusha ni ibintu bita amagaburanyama. Migwi y'abahutu n'abatutsi bagiye Arusha bashinga amasezerano ukuntu bagabura iby'igihugu, ariko ntabwo ibyo bintu byarataye igihe, ibyo bintu byarataye umwanya, ibyo bintu nta nico bimaze, nta nuwo byunguye. Baba muri JDC bavugira abahutu cyangwa muri JZ bavugira abatu, ibyo ntacyo byamaze, ntawo byashikanye igihugu atari gushishikara bivomera, biperpetua izo ngengabitekerezo zo kwakana hagati y'amoko, kuko hariho abantu bahita babikamisha. Iyo mbere nk'umuntu ngo ahawe igiti, ngo ahawe ubuyobozi, ngo nuko ngo ari umututsi cyangwa ari umuhutu. Ibyo wumva ari ibintu byumvikana yuko umuntu yohabwa igiti ngo nuko ari ubwoko runaka. Umuntu agomba guhabwa igiti, agomba guhabwa intebe, agomba guhabwa ubuyobozi kubera ubuhinga, ubushobozi, ubumenyi, integuro y'agomba gukura abarundi bose akagira n'aho abashikanye. Je niyumvira yuko izo ideoloji z'iby'amoko, baba abanyarwanda, baba abarundi, baba abantu bo muri Kongo, ibyo bintu bakwiye kumenya ko ari ibintu primitive bya kera byataye igihe, ataco byamaze atari uguhekura gusasika inganda muri aka karere. Niyumvira rero yuko guverinoma zigendera kuri ibintu bya manipulation yo gukenesha abantu kugira ngo ushobore kubakontrolinga, manipulation zo kubesha abantu iby'amoko. Kw'ibyo bintu urubyiruko rudakwiye kubyemera, rudakwiye kumviriza no guha umwanya abanyapolitike baba bavuga ngo iby'amoko, iby'amajenoside, iby'ibiki, bavuga nkaho umenga nk'i Burundi ikintu cya jenoside wagira ni ikintu cy'urucuruzwa, ibintu abanyapolitike bacuruza, bari hanze bacuruza, ngo abatutsi baraheze, ngo abahutu baraheze, ibintu mwene ibyo byo kubesha no kumanipira abantu. Ariko usanga iby'ukuri bidashobora kwishura ku bibazo bihanze ibi bihugu byacu
byo muri East Africa. Murakoze cyane, narifatiye egome kuri icyo kiganiro waje gutanga uvuga ati mbega imbonerakure ntaco kintu positive zishobora gushikako, birashoboka cyane. Nagire mvuge ngira icyo mvuze kuri iki kiganiro. Sinzi nimba u Rwanda yenda mu bijyanye n'iperereza n'ibikorwa bakora, mu minsi yahera naregetse gusa n'uvuga ikintu kidasanzwe, mvuga yuko burya leta CNDD FDD na FDLR yari cyo kimwe. Birashoboka ko umuntu yoba yarabyumvise, yoba yaravuze ko nkabije canke noba ndengeje urugero mu kuvuga ibijyanye na leta y'u Burundi, ariko umuntu uwo ari we wese yazi imitekerereze yabariye abantu muri CNDD FDD arazi yuko atabo batandukaniye na iriya migwi ya FDLR ariyo yashinzwe n'interahamwe. Nariko ndabaza ikibazo kivuga ngo mbega nimba leta y'u Rwanda ishobora kuganira na leta y'u Burundi, ni nkaho yonaganira na FDLR, kandi ndazi yuko ku gihugu cy'u Rwanda uyu ari umurongo ntarengwa yo kuganira na FDLR. Nimba u Rwanda rwumva ko ushobora kuganira n'u Burundi, ngira ngo ariko ndazi ko bafite bafite ubuzobere mu bijyanye n'amatohoza n'iperereza, ariko buriya CNDD FDD kuva igifata ubutegetsi, murazi ko haheze nk'imyaka ngira umwe cyangwa ibiri ariho Petero Nkurunziza yakorana n'u Rwanda, kandi icyo gihe u Burundi n'u Rwanda byari bimeze neza cyane, n'abanyarwanda ndetse bari baratashe, bari barasize amatongo yabo n'ibindi bintu i Burundi, benshi bari bagarutse. Ko burya nk'abanyarwanda yenda ntibabizi, mu Burundi abanyarwanda bari bafite ubutaka, bari bafite impangu muri za quartier za Ngagara, aho bita Cibitoke, nka quartier 5, izi ya quartier 5, quartier 6, quartier ya mbere ya kane, ziriya nzu zose nyinshi zari z'abanyarwanda, muri za Rohero, za Cibitoki, za Musaga. Burya igisagara hanini cy'Ubujumbura hari ibice byinshi byarimo abanyarwanda benshi kandi bari bifitemo amazu. Hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga, abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva icyo gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva icyo gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse, bafashe ubutegetsi, batsinze amatora muri 2005, icyo gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo, bagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, cyangwa abandi mbere bakaza, ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi. Ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana, ari bo bafinansa FDLR. Icyo gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Byari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD FDD kiri mu ishyamba yakorana na FDLR muri Kongo, mu ntambara zose bagwanira hamwe. Nicyo gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimo abatutsi benshi, bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare bashobora kubagira,
bace rero basubira muri bya bitekerezo byabo, basubira muri ba bagenzi babo, niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'ijya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'ijya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi ko ba Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD, bari urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'état major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Rero ibyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya nterahamwe na CNDD-FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa. Muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015 agakorora Mosozi, yari mu CNDD-FDD. Ico kintu rero icaramukwegeye kubonwa nabi kugeza hagandagurwa n'inzego za CNDD-FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi bataza mu mateka, burya rega politiki ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo, baramucishije ku buhomba, baramwica, adashoboye guhunga baramwica. Rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD-FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD-FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira, n'intsinzi AFCM 23 iri kwiragira ku Barundi n'abakongomane bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta ya Burundi ifite ubwoba bwinshi kubera ibyaha yakoreye AFCM 23 mu kuja gushigikira ziriya nterahamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare cya Kongo. Ibyaha bakoze rega buriya AFCM 23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije barayigirira nabi, kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare cya Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bari yababaza. Rendo cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo nubwo itagize ivyishika ko ngo bagere ku intsinzi, ariko birashoboka ko ibyo bononye mu ruhande rwa AFCM 23 byabaye byinshi. Bwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba, n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ibyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze. Ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice bya Mikenke bikabata kuwa amazi. None umunsi bari bagize ibitero, aho ibyo bitero baratsindwa, ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'Abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na AFCM 23. Ibyo rero birabateye ubwoba cyane, ibyaha bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFCM 23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyene z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'Abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare catsinzwe muri East Congo c'u Burundi. Rero ibyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abajya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire i Burundi kugira babagire ingwati. Noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFCM 23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi. Leta y'u Burundi irashobora gutangaza ati rero mukaramuka munteye, aba batutsi bobo ndabamarira kuri Songoye. Rero nico gituma nababwiye nti burya leta CNDD-FDD mu bitekerezo, muri ideology no mu busazi by'ibyo bashobora gukora,
ntawe bitandukaniye n'ibyo FDLR yakoze muri Kongo, biriya byose byo kurya abantu, kwica abantu urubozo, guca abantu imitwe, bijya n'ibintu rwose bagira kandi bagashira mu ngiro. Kubw'ivyo rero niyumvira yuko AFC M23 na leta y'u Rwanda mu byo itegekanya mu ntambara zishobora kuba hagati y'ibyo bihugu canke AFC M23 canke uyundi mugwi wose wotera uvuye w'abarundi ushigikiwe, bakwiye gushiramo prevision mbega ni gute abarundi, abatutsi n'abatavuga rimwe na leta y'u Burundi bari Burundi boshobora gukingirwa gute. Atari ivyo nimba AFC M23 canke Rega burya Rwanda rushobora kudatera Burundi, ariko abarundi bonyene bakabitanga bagatera u Rwanda, kuko erega iyo leta itsinzwe guverinoma ikaboneka ko iri muri feira inamana, ni ukuvuga yuko bashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi. Burya rero kubona baratsinzwe Uvira, kubona ikibuga c'indege abana ko batagikontorora, Ubujumbura bakabona ko batakibukontorora, barashobora gukora ibikorwa by'ubwiyahuzi nka kuriya bavuze, bagasotora u Rwanda baciye mu Kirundo, hanyuma rero bigatuma leta nayo y'u Rwanda itazinga amaboko, ahubwo ishobora guca ibivuna. Senariyo rero zishoboka nezi, ndayishimiye mu bwihebe bwo gutsindwa muri East Congo, ashobora gukora igitero c'ubwiyahuzi ku Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda go kwivuna, urumva kuko u Burundi ntibushobora kuvuga ngo twavuga ko gotsinda u Rwanda, ahubwo u Burundi buzoca bunyegagira muri bari abatutsi, inkambi z'abanyamurenge, abarundi b'abatutsi bariyo canke abandi bari muri iriya migambwe nubwo b'abahutu ariko badashigikiye CNDD-FDD, bagacisha ku buhomba. Kuko erega leta CNDD-FDD abantu benshi ntibatawe ko ari leta y'abicanyi gusa, ari leta yo gusahura igihugu gusa, atari leta ifite programme n'imwe yo guteza imbere igihugu. Rero abantu nk'abo b'ivyihebe batsinzwe b'amabandi bashobora kugira agashavu bakatangaza mbere ku mugaragaro, kuko urabona ko intera hamwe zose za FLN n'abandi bose bagwanya u Rwanda murazi yuko bahawe karibu, bahawe ikaze mu gihugu c'u Burundi, bagakorera imyimenyerezo, bakarunda ibigwanisho. Rero urumva bashobora kwihenda muri bwa busazi bwabo, bagakora igitero c'ubwihevyi ku Rwanda. Ico gitero c'ubwihevyi rero nibaza ko coronka igisubizo gihagije cyane kivuye mu Rwanda, ku buryo rero baca bavuga ati mbo ko dutsinzwe impande zose, reka bakore nka kujya kwa guverinoma ya Habyarimana, bace bahitanisha kiramututsi n'undi muntu wese atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Rero ivyo amakungu akwiye kubimenya. Nakamo duteye amakungu, nakamo duteye ibihugu byose byo muri aka karere bitifuza yuko ibyabaye mu Rwanda byongera kandi kuba, ibyabaye i Burundi 93 byongera kandi kuba, aho leta ihaguruka igahitanisha itongora abatavuga rumwe nabo leta yabo mu bwoko itabona neza. Rero ico gituma nako ndavuga yaba AFC M23 rwaba u Rwanda muri izo ntambara canke umugwi w'abarundi woba ugomba kwinjira gutera Burundi, gutembagaza leta y'u Burundi, boshira mu nteguro ibijanye no gukingira ubwoko bw'abatutsi bari Burundi canke n'abahutu, abita abahutu batoba bashigikiye umugambwe CNDD-FDD, kuko bishobora kuba karyo ko guhitanisha abo bantu bose. Nubwo nababwiye mu kiganiro mperuka kugira ntibirababaje kubona Uburundi
atasomo bakuye mu byabaye 72, 93, 88 mu Rwanda, ibyabaye 94, ibyabaye muri Kongo imyaka 30 irashize. Kubona Uburundi butigeze bukuramwo isomo birababaje cyane n'agahinda. Ariko biriya vyiyumviro by'ihonyabwoko vy'ukwanka abantu atacu baziza, bijya bimeze nk'urumogi, bijya bimeze nk'ingwara, inka kurya imbwa ushobora kuyibona ifashwe igasara igatangura kurya abantu kandi yahora ibana neza n'abantu. Ibyo rero mu nteguro yo gutabara, yo gukingira, kuko byabananiye guhonya abari mu minembwe ndetse binabagoye guhonya abari muri biriya bice byose bya Easter. Ubu rero bari mu bwihebe, bashobora gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi. Rero ngombye kukubwira aya makuru, birashoboka ko utayazi neza fatiye kuri iki kiganiro ihejeje gushira ku rubuga. Hanyuma rero ndetse no gutabariza abarundi, kuva kera hariho imigwi ya za Fokode, ya Zande yamyitabariza abantu mu bwoko bw'abatutsi cyangwa abatavuga ari kimwe na CNDD-FDD, ko hariho integuro y'ihonyabwoko. Ariko abantu benshi, reka n'igihe mu Rwanda bavuga ko hazoba ihonyabwoko, abantu benshi ntibavyemera, ntibabona ko bikunda. Ariko rero amahanga yamayirizariza, aya mahanga ariko arasamaza, ahubwo ibyakozwe n'aba bantu ba FDLR batashoboye kugwanywa ngo barandurwe, ahubwo bigatangara kubona amakungu n'ibihugu bimwe bimwe bihambaye, Amerika, Burayi, South Africa bashobora kuja inyuma y'aba bantu bakabashigikira. Twarabonye ko babashigikiye mu ntambara batsinzwemwo Igoma n'i Butare. Rero twongeye gutabaza inkumbi itaragwa i Burundi, kuko bari abantu n'ivyihebe baratsinzwe, bagerageje kuja guhonya mu minembwe vyanse. Ubu rero bari mu bwihebe bw'ivyo vyaha byose. Bashobora gukora rero igitero c'ubwiyahuzi giciye mu Kirundo canke mu Yinga canke mu Cibitoki, bakiyahura ku gihugu c'u Rwanda. Rero ivyo bisanzwe bizwi, byarakozwe integuro, imyimenyerezo, aho Burundi bwegeranije aba FDLR, interahamwe zose, aba FRN, aho Burundi bwegeranije za Wazalendo, ndetse birashoboka na bamwe mu gisirikare ca Kongo, bamwe mu ba mercenaires ba Colombia canke interano zo muri South Africa canke muri Tanzania, barashobora kuba barabaye muri izo nteguro zo gutegura guhonya abatavuga rumwe na CNDD-FDD canke abo CNDD ibona ko badakwiriye kuba Barundi, kuko Tshisekedi yabona ko abanyamurenge canke abatutsi badakwiye kuba abakongomani. Rero ivyo turatabaje, turaburiye ivyo bihugu biri muri izo konfi bitegekanye uburyo bashobora gutabara n'abo bantu. Ariko kandi n'abandi nyene bari Burundi, turazi ko mu gisirikare cy'u Burundi kiracarimwo abasirikare benshi mu bwoko bw'abatutsi, n'abandi barundi bari mu Burundi badashigikiye iyo programme CNDD-FDD. Erega bitegure ukuntu nabo bashobora kwigwanaho, ntibafatwe nka za grassroots, nka za ntuze bya bihori bafata, za nzige bafata bakotsa. Rero ivyo babe magabo, abatutsi bari Burundi, abahutu batarabwa ryiza na CNDD-FDD, babe magabo, babe maso, bashobore kwigwanaho mu gihe ubutabazi bushobora guteba, babe bamenya uko bashobora kwigwanaho, kuko leta nsazi yatsinzwe muri Kongo, yatsinzwe mu misozi ya Minembwe, n'ishavu ryinshi n'ubwihebe, barashobora kubafata anotaje maze rero bakabarimbura. Nakamo rero duteye kugira ngo abafite icyo bokora bashobore kugikora, nuko Imana ibagirire neza kandi kingire abarundi n'Uburundi bo mu moko yose no mu ndimi zose, kuko nanone twese turi umwe, abanyafrika turi umwe,
tugowe rumwe ubukene